Inshuti bakunzi muriko muradukurikirana mu biganiro bica kuri iyi mbonesha kure ndabaramukije. Ku maganekezo ya 10 na 12 ndamukiza uyu mwaka w'2019 imvukira n'indongozi zirangurira imirimo itandukanye mu ntara za Bururi na Rumonge bararonkejwe inyigisho zo kuzirikana igihugu. Inyigisho nk'uko musanzwe mubizi zitangwa na Sebarundi nyene icubahiro Petero nkuru nziza. Tubibutse ko izo nyigisho ziha abarundi akaryo ko kuzirikana igihugu cabo icarico na cyane bakamenya aho cavuye, aho kigeze naho kiriko kiraja, hamwe rero nico bategerezwa gukora kugira ngo bacubake maze baze bakirage abuzukuru n'abuzukuruza. Muri izo nyigisho rero Sebarundi akabasaba abarundi kunywana n'igihugu cabo cabibarutse, bakongera bakama bashira Imana imbere. Kuzirikana igihugu rero ngo bituma umuntu anywana naco, akuzura naco mu vyavuga n'ivyakora vyose. Turabayagira no kuri bimwe mu bindi bikorwa bitandukanye Sebarundi yaranguye muri iyo misi heze. Ndabahaye ikaze. Duhere kubijanye n'ibikorwa vyo gusenga no guhimbaza Imana, aho ku munsi w'Imana igenekerezo rya ndwi ndamukiza uyu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero nkuru nziza yifadikanije n'abakristo bo mw'ishengero ry'urutare ry'ibuye muri komine ya Mumba intara ya Ngozi mu gisabisho cyo kuri uyo munsi. Musiguro z'ijambo ry'Imana zo kuri uyu munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari nawe yigishije, akaba yisunze amajambo y'Imana yanditse mu gitabo ca kabiri ca Samueli igice ca 5 kuva ku murongo wa 17 gushika ku wa 25, no muri Luka igice ca 21 kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 15, no kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 19. Ijambo ry'Imana ryari rishimikiye ahanini ku kumenya ibihe tugezemwo n'ivyo dutegerezwa gukora ivyo ari vyo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero nkuru nziza akaba rero yahamagariye abarundi bose kuba abanyabwenge, bakamenya ko turi mu bihe bidasanzwe, ibihe vy'amasezerano y'Imana
maze bagaheza bakamenya n'ivyo bategerezwa gukora, na cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ati kumenya ibihe vy'Imana n'umutahe ukomeye cyane. Yarewukije amasezerano Imana yasezeraniye Uburundi n'abarundi ku mwaka w'2019 mu masengesho yo gusozera umwaka urangiye. Hari tariki 31 Kigarama mu mwaka wa kabiri ni Imana duha amasezerano ko no mwaka wa gatatu ari umwaka wa 2019 ko ari umwaka Imana gushobora byose igikora ibihambaye bimwe abarundi bibaza kwitoshobotse kandi ku Burundi ibindi kibanza cy'uruhukiro rw'amahanga. Bisigura amahanga, bisigura umuntu avuye hanze y'u Burundi ashitse mu Burundi yumva yuko aruhutse. Nta munyamahanga yoruhuka rero mu Burundi abarundi tutaruhutse gatatu gusumba abo. Imana duhaye akaruhuko tukomera amashi. Imana kandi yadusezeraniye kuno mwaka wa gatatu ari umwaka igiye guhindura ingendo yo gukingira Burundi n'abarundi. Kwiri hagati y'abarundi kugira ngo abansi badushikiye. Idusezera kandi yuko uyu mwaka wa gatatu ari umwaka Imana ihinduye Burundi ikibanza cyo gusabiramo umugisha, ikibanza cyo gusigurizamo Imana. Ko Imana ihinduye Burundi amateka, turi mateka mashasha. Idusezera kandi ku mwaka wa 2019 umwaka wa gatatu ari urugendo rushasha Imana idutanguriye twebwe abarundi kudushikana mu masezerano yose dusezeraniye. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yavuze ko uku kwezi kwa kane basokuru bacu bataziriye ndamukiza ari ukwezi kudasanzwe, ukwezi kuzuyemwo ubuhizi n'ububasha bw'Imana. Ati uku kwezi kwa ndamukiza turimwo rero ngo n'ukwezi ko kubona ubuhizi bw'Imana n'ubuhizi bw'abahizi b'Imana, na cyane ko ari ukwezi kwa Pasika nayo igasigura kujabuka no kurengana. Ati rero hajabuka abahizi bari kumwe n'umuhizi w'abahizi ari we Mana mushobora vyose. Ati uku kwezi rero kwandamukiza turimwo ni ukwezi kudasanzwe, na cyane ko ari ukwezi kurimwo Pasika ya mbere ibaye abarundi baraye bitoreye ibwirizwa shingiro riha Imana ikibanza ca mbere. Yaciye asaba abarundi kumenya ibihe kugenda n'ibihe. Uko kwezi kwa kane bagutaziriye basokuru bacu ndamukiza. Kubera iki ndamukiza? Inyuma yo kwimbura kugenda n'ibihe, nyuma y'umusesekara haza ibindi bintu bidasanzwe. No haba imvura nyinshi, urushana, inzuzi zikuzura. Izo nzuzi zose zikuzura wanashaka n'ibindi bintu bidasanzwe yuhuze bikabuza abantu kuva hamwe baje ahandi. Kwari kwerekana ubuhizi n'ubasha bw'Imana ku buryo abantu hagarara hakurya y'uruzi bakabira abandi bari hakurya y'uruzi abadashoboye kujabuka ati kurandamukiriza kanaka mwaramutsa muri hakurya y'inzuzi. Muga abantu b'abahizi Imana yahagurije nk'abahizi barajabuka inzuzi. Bisigure kwezi kwa kane rero ni ukwezi ko kubona ubuhizi bw'Imana n'ubuhizi bw'abahizi b'Imana. Inzuzi zashabuka n'abahizi. Kino gihe hari abashaka kubona kuzi konyene bagatetemera umwonga ataruzi bagatetemera. Kubera iki? Batinda kandagiramo ndatwagwa n'ubwoba. N'igihe Abisirayeli bava mu gihugu ca Egiputa bagize imbere y'uruzi barara kujabuka kabaye, ariko Imana yerekana ubuhizi bwayo ibwira Mose ati ramvura ikiganza hejuru y'ikiyaga gitukura mwereke. Mose kubera iki? Ari umuhizi w'Imana, arumvira aramvura ikiganza hejuru y'uruzi, ukuboko hejuru y'uruzi, hama ikiyaga gitukura gicikamo kabiri, kicamo kabiri. Abisirayeli barashamuka bibonera ubuhizi bw'Imana n'ubuhizi bwa Mose. Tumaze kwija mu kwezi kwa Pasika. Pasika bisigura kujabuka, kurengana, kandi harengana akajabuka abahizi bari kumwe n'umuhizi w'abahizi ariyo Mana mushobora byose. Ndashaka kubatangariza neza yuko rero iyi Pasika tugiye gutangura tugenda n'ibihe ni Pasika itandukanye n'izindi Pasika abarundi tumaze kubona, tumaze kubamo.
kubera iki iri pasika ya mbere y'umwaka wa mbere inyuma twemeje ibizo shingiro Imana ifise mu kibanza ca mbere tugenda n'ibihe ntabwo dushobora kwibamo ngo twabaye izindi pasika guhera n'umunsi akamenyero mukavemwo uko mwahibaza pasika mutangura kwiyumvira ati none uyu mwaka wa mbere pasika ya mbere tuyihimbaza gute kujya bisirayi bahimbaje pasika ya mbere bacabutse tubajya bwenge. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye abarundi kuba abahizi b'Imana nk'ingabo z'Imana bakongera bakayizera. Ubuzima bwacu kuva tukivuka bugizwe n'urugamba rwa misi yose kandi urwo rugamba nturutsinda utari kumwe niwakoremye ubishobora kuko Imana ikuzi niyizi aho ukomeye niyizi aho hoba niyizi abansi bejo n'abansi b'uno munsi n'abansi bakazoza Imana irabazi abansi bashobora guturuka muri wowe ubwawe mu mutima wawe ukiyaka abansi bashobora kuba mu muvukana kujya akayinabere birashoboka abansi bashobora guhera mu rugo ibyo birasha cyane abubakanye iyo mubakanye mukagira amasezerano yuko mutazohemukiranira umwagahemuka ubwansi babwinji no kwicana bakica no gutandukana batandukana ibyo birashika intambara ziri kwinshi no kwisengero ry'Imana hari intambara kwishura mwenda kwigana hari intambara mu mubiri wawe hari intambara ingwara guteye ugahagaramo neza intambara ihagaze mu nabi ari abantu bagwara bagatsindwa n'indwara mbere bakashiriyahura bariho Yobu yagwaye intambara zo kwizera yagwaye indwara ahagarara ubwabo muri indwara yiwe asozera neza cyane tubabahizi b'Imana. Mwomenya ko muri ico gihe Sebarundi yariko aratanga izo nsiguro z'ijambo ry'Imana mu isengero ry'urutare ry'ibuye haribonekeje igitangaza mu kirere kigizwe n'urugori rukwikije izuba. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba yarangije asengera ishengero ryaraho eka mbere n'abarundi bose abasabira amavuta y'Imana. Mu gisata kijanye n'imibano naho ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 ndamukiza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yararungikiye imfashanyo ingana n'amatoni 25 y'umuceri imiryango igera ku 300 yo muri zone ya Gatsinda komine Mwumba intara ya Ngozi mu ntumbero yo kubagarukira ko kubera ko bahuye n'ivyago vy'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaguye muri iyo zone ya Gatsinda mu kwezi kwa Ntwarante aho yasambuye amazu atari make yongera ironona n'imirima yabo bene gihugu itari mike. Kurikira Doriane Munezero n'umuhanuzi mu biro vya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umuvyeyi w'abarundi bose yabarungikiye imfashanyo mu kubagarukira ko inyuma y'ugo ruvura n'urubura vyononye imirima bigasambura n'amazi amwe. Uno munsi arashima Imana cyane ko abona akazuba keza n'akavura keza byongeye gusubira kuboneka umwimbu biboneka ko Imana izodushoboza ukaba mwiza cyane. Abene gihugu rero barungikiwe iyo mfashanyo bakaba barakengurukiye Sebarundi kubona adahengeshanya kwitaho abarundi mu bihe bigoye bakaba bamusabiye guhezagirwa no gushishikara kugira imigisha iva ku Mana. Twebwe turashimiye umukuru w'igihugu yegomeye yiyumviriye kutugarukirako nukuri twebwe tukaba dukengurutse akajambo nkengurukiye umukuru w'igihugu nukuri ndakengurutse urubura rwaratwiciye udutoke utwumbati nta n'ikintu na kimwe dufise twihereza none turashimye akagafashanya azahora twibuka iminsi yose. Ndashimiye umukuru w'igihugu aduha agafashanyo urubura n'umuyaga byaraguye amazu aratarika. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri gahura ku ngoma. Mu
gitondo cyo ku munsi wa gatanu igerezo rya 10 ndamukiza intara ya Bururi niyo rero yari iramutse yakira Sebarundi kugira ngo abaronse ubugira kandi inyigisho zidasanzwe zo kuzirikana igihugu. Igikorwa cyabereye ku mugwa mukuru wa komine Matana. Muri izo nyigisho rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yasavye abavuka Bururi eka mbere n'abarundi bose kunywana n'igihugu cabo cabibarutse, kucubaka, kuzura naco mu vyo bavuga no mu vyo bakora vyose, bakongera bagashira Imana imbere muri vyose na hose. Kurikira Jean-Claude Karegwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene cyo umukuru w'igihugu yari yemereye abavuka ntara ba Bururi mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze yuko igihe azosubira gutangura irisekeza mu ntara z'igihugu azohera ku ntara ya Bururi. Icambere rero nuko nyecyo mukuru w'igihugu yashize mu ngiro ico yari yasezeraniye abanyabururi, yatanguye uno munsi izo nyigisho mu ntara ya Bururi, azoca bandanya no mu z'intara zose z'u Burundi. Ubutumwa yarafise uyu munsi n'ubutumwa buza bwuhira ku butumwa yaramaze gutanga, aho asaba abarundi kuzirikana igihugu cabo. Kuzirikana igihugu nkuko abivuga birarengeye kure niyo gukunda igihugu, kuko iyo umuntu azirikana igihugu anywana n'ico gihugu, bakuzura n'ico gihugu, ivyo akora vyose, ivyo avuga vyose akabivuga akabikora yiyumvira igihugu ciwe, niko kuzirikana igihugu. Umukuru w'igihugu rero aho yashimikiye uno munsi yababwiye muri make, yabibukije aho Burundi bwavuye, inzira bwanyuzemwo, aho bugeze uno munsi naho yipfuza ko bwogera. Akabasaba cyane cyane rero kugendera mu kirenge ca basokuru, kugendera kwiragi rya basokuru. Aho naho rero yababwiye yuko Burundi bufise isezerano n'Imana, ko ari igihugu c'Imana, ko basokuru bacu bari bashize Imana imbere, ko nabo rero boyishira imbere, bakayishira imbere kandi bagakora biyumvira iyerekwa ritabatuma kwiyumvira abana babo gusa, ariko cyane cyane bakiyumvira kure y'abana babo, bakiyumvira buzuko nabuzukuruza. Ivyo ni navyo vyaranze basokuru bacu. Ikindi nyene cyo mukuru w'igihugu yashikirije nuko inyigisho mu Burundi uko zitunganijwe zikwiye guhindurwa, inyigisho zigatunganywa ukundi gushasha. Abarundi ntibige ngo bagire ubumenyi ataho bashikana, ahubwo cyane cyane bagire ubwenge bubafasha no kurondera ubwo bumenyi. Ivyo kugira ngo rero tubishikeko no kuvavanura n'imigozi yaboshe Uburundi, yaboshe Uburundi mu vya politike, mu vy'ubutunzi no mu vy'imibano, hakaba ihinduka nyamizi, ihinduka muri vyose. Abarundi rero bakamenya iyo bava, bakamenya iyo baja, bakigira inama y'intango shasha, intango yo gusubiza Burundi iteka nitekane, Burundi bugasubira kuba igihugu c'amata n'ubuki nkuko vyari kuri basokuru na basokuruza. Ku muhingamo wo kuri uyo munsi nyene ngaho nyene Imatana mu ntara ya Bururi, ku kibuga c'umupira w'amaboko c'ishure ryisumbuye rya Lycée Matana, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye icese inkino z'amahiganwa mpuzantara mu mupira w'amaboko volleyball, inkino zatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abene gihugu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba rero ari we yatanguje icese ayo mahiganwa. Amashimesha cyane, murakoze cyane nyene icubahiro. Urukino rwuguruye ayo mahiganwa rero rukaba rwahuje umugwi wa Bururi, abo bambaye umwambaro wera, hamwe rero n'umugwi wa Makamba, abo bambaye umwambaro utukura. Muri urwo rukino rero iyo migwi ibiri ikaba yaranganije yose, niko guca bakina umwanya w'agasunuzo. Umugwi wa Bururi ubona gutsinda ku manota 16 kuri 18 ya Makamba. Ku munsi wa kane igerekezo rya 11 ndamukiza uyu mwaka w'2019, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye ikiremba muri komine n'intara ya Bururi,
aho yagirishije inama abakorera mu gisata c'ubutare. Inama yatunganijwe mu ntumbero yo kurimbura uko ico gisata cifashe inyuma y'ingingo zafatiwe mu zindi nama zimaze kubera mu ntara za Ngozi na Gitega mu ntumbero yo kurabira hamwe ibijanye n'icukugwa n'igurishwa ry'ubutare mu Burundi. Mu gihe rero bisanzwe bizwi ko igihugu cacu c'u Burundi gifise ubutunzi ntangere bw'ubutare, mu Burundi rero ngo hagiye gushirwaho ishure rizokwigisha ibijanye n'ubutare, nayo mu ntumbero yo gukurikiranira hagufi ibijanye n'ibikorwa by'icukugwa n'igurishwa ry'ubutare mu Burundi, ngo hakaba hagiye kuja haratunganywa ku bwinshi ibiganiro mu bimenyesha makuru kugira ngo abarundi bo bene iryo tunga kama bamenye ibijanye n'ico gisata. Jean-Claude Karegwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Uyu munsi rero kwara gusuzuma yuko izo ngingo zapfundikiwe muri izo nama zibiri zagiye mu ngiro. Kaba yakajyo rero kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu amaze gushikirizwa icegeranyo cishigwa mu ngiro y'ingingo zafatiwe muri izo nama zibiri, kuguheza nawe agaca atanga impanuro akamenyesha n'ingingo zishasha zigiye gufatwa kugira ngo gisata cyo butare n'agataka gishobore kugirira akamaro abarundi bose. Bwa mbere ho nyene umukuru w'igihugu yabanje gutanga impanuro. Mu mpanuro yatanze yasavye abakora mu gisata c'ubutare n'agataka kuzirikana igihugu cabo, gutegera neza imisi yose na hose yuko ubutare n'agataka biri mu gihugu cacu ari iragitwarazwe na basokuru, kandi ko ari iragitegerezwa kuraga abana bacu, maze twese tugategerezwa gukora twisunze amategeko kandi tugakora tutabangamira ibidukikije. Abakora mu butare n'agataka bategezwa kumva neza yuko butare ibidukikije ari igihugu cacu kizeye ko uburaro n'uburamuko, bagaheza rero bakiyumvira kubibungabunga mu gihe bari kwarangura igikorwa cabo. Ikindi abasaba nuko amafaranga avuye muri ico gisata yogirira akamaro abene gihugu, kuko n'ubutare n'umurima w'isangi twasangijwe n'Imana, so ubutare bw'umuntu canke bwishira hamwe n'ubutare bw'abarundi bose. Ibivuye muri ubwo butare bigatezo gusabikanirizwa abarundi bose atawanja wangura. Aho aratera kamo abakora muri ico gisata yuko amafaranga avuye muri ico gisata yogaruka mu Burundi akaza gufasha mu migambi y'iterambere, akaza gufasha muri ivyo kubaka inyubako rusangi, ivy'amagara y'abantu, ivy'amashure, abantu bakirinda kubitsa nk'amafaranga yabo mu bindi bihugu, kuko nabo bagwiza tunga bava hanze dusaba ko boza gushinga imitahe mu Burundi. Ni twebwe tutegerezwa gutanga karorero, nta uhekara utisimbiza tudatanza ku karorero mu gihugu cacu, nabo ntiboheza ngo bazane imitahe yabo ngaha mu Burundi. Kindi yabasavye no kwitwareka kwisunga umugambi w'igihugu jejwe iterambere mu gucukura ubwo butare. Uyu mugambi nawo kabutegekanya uruhara rw'umwe wese mu bafise uruhara muri ico gisata, baba abacukura bwabushikiranganje ubajejwe, rwabo rwego bemera ubajejwe, ibanki nkuru y'igihugu, ikigo BR, eka n'abandi bose bafise ico bafasha muri ico gisata. Nyinshi umukuru w'igihugu rero mu ngingo yavuze zigiye gufatwa na leta y'u Burundi kugira ngo ico gisata kibandanye kigirira akamaro koko abarundi bose. Ngingo ya mbere nuko hagiye gushirwaho ishure rizokwigisha ivyo butare, abarundi ntibaje kuvyiga mu bindi bihugu, ahubwo bavyigire ngaha mu Burundi, kubitwara uburyo buke kandi bifashe mu kugirira akamaro abene gihugu bose. Iruhande rero iryo shure ry'ubutare rigiye gushingwa mu Burundi, aravuga kandi yuko hagiye gutunganywa ibiganiro. Yasavye ubushikiranganje bujejwe ivyo butare n'agataka gutunganya ibiganiro n'imiburiburi ku kwezi gutashe kugira ngo barundi bose bamenyeshwe ibiriko birarangurwa, biriko birakogwa muri ico gisata c'ubutare. Yavuze kandi yuko uko amezi 3 ahaciye hazokwama haba inama y'abajejwe y'abegwa n'ico gisata kugira ngo baje inama n'ingingo, bahanahane ivyiyumviro, bahana impanuro, bafate n'ingingo shasha bafatiye kubizoba vyaranguye. Mu kurangiza ico umukuru w'igihugu yasavye yuko mu gisata c'ubutare aho vanwamwo akajagari, abantu bose bagakora bisunza amategeko, abantu bose bagakora biyumvira ineza y'igihugu, umuntu wese akazirikana yuko iki gihugu cacu utegerezwa gusiga kimeze neza gusumba uko twagisanze. Inyuma y'iyo nama hamwe n'abegwa n'igisata c'ubutare mu Burundi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragendeye ikigo co kugwirizamwo imbuto z'ibiraya ku buhinga bwa kijambere hamwe n'ikigo cyo kubikamwo imbuto z'ibigori n'ibiraya, byose birobanuye byegukira uwikorera utwiwe biri ku mutumba wa Kiremba. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye yerekeza ku mutumba wa Burarana muri iyo komine nyene ya Bururi, aho yifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka ishure ry'imyuga ETS Ruyaga
ibikorwa vyari bijanye no kubaka inkingi z'umushinge w'iryo shure. Begi wanyu ubona hakenewe ibiki? Harakenewe amashure, harakenewe amavuriro, amazi meza ya Rusengo, amabarabara meza, uburaro bwiza, ukwibera mu bigwatima. Iryo shure ry'imyuga rya Ruyaga ngo rikazoba rigizwe n'igorofa zitatu zigeretswe kane, rikazoba rifise n'uburaro ngo rikazokwigisha imyuga igezweho yegereye abene gihugu. Inyuma y'ijambo ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Bururi ryo gushimira Sebarundi kubona yahisemwo kwifatikanya n'abavuka Bururi mu bikorwa by'iterambere byo kuri uyo munsi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarashikirije ijambo abene gihugu aho yashimye ko intara ya Bururi muri kino gihe irangwamwo amahoro n'umutekano, ko abene gihugu bafatanye mu nda kandi ko bari ku kivi mu bikorwa byo kwiteza imbere. Twagomba dushimire imvukira z'intara ya Bururi ukora musenyera ku mugozi umwe kandi mukunda intara nziza Imana yabahaye. Imigambi itari mike nazo twiboneye ari kubaka uburaro bw'ingenzi, ari kubaka amashure, ari kubaka amavuriro, ari bijanye n'ubworozi, ari bijanye kubaka amasengero meza, eka aho twaciye hose ari amazi ya kijambere. Twarabonye neza yuko muri kukivi, turabashimiye cyane. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yabemereye kuzobandanya abashigikira mu kubaterera ibikoresho byo kubaka iryo shure, aranabemerera kuzobaterera mu mugambi wo kubaka ikibuga ca kijambere, akaba rero yabemereye kuzobaterera intebe za kijambere n'amabati. Mu gihe naho iyo ntara ya Bururi eherutse kuronka ikibanza ca 17 ku ntara 18 zigize igihugu cacu c'u Burundi mu kibazo ca leta cyo mu mwaka w'9, nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarakebuye abanyabururi na cane cane abavyeyi kugaruka ku ndero y'abana babo, na cane cane kubahimiriza kwigana umwete kugira ngo igihugu kironke incabwenge. Abanyeshure uno mwaka ntabwo mwaronse amanota meza cane, ikibanza ntabwo gishimishije. Bajya baheza mu mwaka w'9 uno mwaka uheze mu ntara 18 mwarushije intara imwe gusa ya Mwaro. Murumva yuko rero mwebwe rero areza kwikubita gashi, dushaka yuko mwiga mukabacambwenge. Ni mwebwe muzoteza imbere igihugu, ni mwebwe muzoteza imbere intara ya Bururi. Kandi ubutunzi bwa mbere n'ubukerebutsi n'ubumenyi n'ubwenge, kuko amashure twiyubaka yubakwa n'abaciye mu mashure, amabarabara yubakwa n'abaciye mu mashure, amasengero yubakwa n'abaciye mu mashure. Uburimyi twabonye hariya ubushakashatsi bw'imbuto zirobanuye zigezweho z'ibiraya n'abaciye mu mashure, gushona neza n'abaciye mu mashure, ibijanye n'umuyagankuba n'abaciye mu mashure, ibijanye no kwakira ingenzi n'abaciye mu mashure. None mutize muva mwoteza imbere gutega intara yanyu. Wewe no musi rero muvire hasi cari abavyeyi muhimiriza abana kwiga kandi n'umwete, bakamishe uyu mwanya w'amara umutekano, umwete umwanya watakaye urahagije. Turonka abana b'incabwenge, Burundi bw'ejo na Burundi bw'uno munsi, maze ejo haboneka incabwenge zubaka Burundi. Mwese musenyera ku mugozi umwe muje umutima n'inama. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yarashimiye ishiramwe ry'abashinwa Huawei ryatereye imifuko igira ku 200 y'isima muri uyo mugambi w'ukubaka iryo shure. Yabasavye kubandanya bashigikira muri ivyo bikorwa byo kubaka iryo shure rya ETS Ruyaga. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarahimirije kandi abene gihugu bo muri yo ntara ya Bururi kwitwararika gukingira ibidukikije. Kirazira kwanjandwa ku ngabire Imana yaduhaye. Igihugu cako cabeshejeho basokuru n'abasokuruza, dutegerezwa kugiteza imbere cane, na cane cane biciye mu kubungabunga ibidukikije. Twaradufashe ingingo yuko buri munsi wa 4 uzobuharijwe ibidukikije. Duhagaze ngaha murabona ko imisozi iri ngaha i Bururi uko yifashe. Musanze muzi neza yuko igihugu cyacu c'u Burundi nico gihugu Imana yahezagiye, dufise amasoko menshi cane. Twaragize ubushakashatsi, dufise amasoko avamwo amazi ashika 23,000. Ariko twasamaye kwijana n'ibidukikije,
amasoko ashika 2,500 aramaze kuma, ayandi nashika 3,000 ariko arakama bukebuke. Nico tuba twafashe ingingo ko umunsi wa kane ari umunsi twari ibidukikije na cane gusora kunagura amasoko aduha amazi atuma tubaho. Ico mwamye cyo gihambaye niba mutari mubizi, mu Burundi nta ruzi ruva hanze y'u Burundi gisukira mu Burundi. Inzuzi zose aho ziva mu Burundi zigenda mu bindi bihugu. Tukanjanjwa rero ku masoko Imana duhaye, tuzoba tugowe kandi turazi igihugu cacu abuzukuru buzukuruza ubugaragwa. Ni naje tuma rero uyu mugambi w'ikigira dukikije mu ntara ya Bururi ari abakozi b'Imana benshi cyane, kandi igikorwa ca mbere Imana duhamagariye na cane kurema umuntu, yaduhamagariye kubungabunga ivyo yaremye no kwiteza imbere. Isigura bwa mbere ibidukikije. Nico gikorwa ca mbere dusavye abakozi b'Imana bose mu madini atandukanye no kwitwararika gusura ibindi vyose ibidukikije. Ni naje Imana yabishize imbere ngo tuvyitwararike, tubiteze imbere, tubibungabunge, tubiteze imbere. Tugira amahoro. Mu gusozera urwo rugendo muri iyo ntara ya Bururi, abenegihugu bo muri iyo ntara baserukiwe na buramatari w'iyo ntara ya Bururi bakaba baramugabiye inka 5 hamwe rero n'ibiseke n'ibindi birimwa vyimbugwa mu ntara ya Bururi mu ntumbero yo kumushimira no mu gukomeza ubucuti hagati y'abavuka Bururi n'umuryango wa Sebarundi. Eka n'iryo shiramwe ry'abashinwa Huawei naryo nyene rikaba ryarahaye nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaganuke. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 ndamukiza naho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragende intara nshasha ya Rumonge, naho nyene akaba hari muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zidasanzwe zo kuzirikana igihugu. Muri izo nyigisho rero zabereye mu nyubakwa z'ishengero Pentecote ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, Sebarundi akaba yasavye abanyarumonge n'abarundi bose kugaruka ku mico n'imigenzo vyamye biranga abasokuru no kwamirira kure ingendo mbi y'amacakubiri yazanywe n'abakoroni, ariko nyabuna bagateramira intayo yo kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi. N'ubu nyene kurikira Jean-Claude Karegwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ubu bisigaye bigoye cyane ko abantu baronka aho bakwigwa mu gukurikiriza inyigisho. Biragaragara cyane yuko ari inyigisho zike zihurumbirwa cyane n'abarundi. Umukuru w'igihugu rero ubutumwa yarafise uyu munsi kwa Nyarumonge urashusha n'ubutumwa yatanze mu ntara ya Bururi canke mu zindi ntara, agaruka gusaba abanyarumonge nkuko bisaba abandi barundi bose kugaruka ku mico n'imigenzo by'abarundi, kuko iyo mico n'imigenzo nivyo vyahaye iteka n'itekane Uburundi. Ivyo navyo ngo bikaba byarasambutse cyane kandi zigaseshwa rumuri, byarasambuwe biraburagizwa n'umuzo w'abakoroni mu Burundi. Abasaba rero kubigarukako, kwamirira kure inyigisho z'amacakubiri zaje zibangamira iyo mico zikaza zisubiza mu ihumbi Uburundi, mbere n'ubu bisigarira by'izo nyigisho bikaba bikigaragara mu buzima bwa bene Burundi. Umukuru w'igihugu rero yabasavye kwamirira kure izo nyigisho mbi, ayo mazimwe yazanywe n'abakoroni, hanyuma akabasaba cyane yuko botegera yuko ingwano urugamba rwo guhabuza intayo kwikukira rwarangiye, kubu unye abarundi aho bageze bari mu rundi rugamba rwo kuzamura ubutunzi bw'igihugu n'urugamba rwo guteramira amahoro n'umutekano hamwe no guteramira iteka n'itekane n'ubutunzi bw'igihugu, kuko abo basesa nkuyoze abo bansi b'igihugu cyane abo bazanye izo nyigisho zo kutugabura kugira ngo bashobore kutwiba, bakibandanya bagerageza guca mu nzira zose kugira ngo batwambure ubwigenge bwacu, bashobore no kutwiba ubutunzi bwacu. Aho rero asaba abarundi bose kurikanura
ico ni cambere. Ikindi abasaba no gutegera yuko umurundi wese yarazwe igihugu ni samuragwa w'igihugu, ko nawe afise basamuragwa abana abuzukuru n'abuzukuruza ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo abo nabo azobarage igihugu ciza gusumba uko yagisanze. Asozera rero yemerera abanyarumonge yuko kubimwerekeye azobandanya ibindi bigabane by'inyigisho nkizi kugezaho abarundi bose bazova ibuzimu bakaja ibuntu bakamenya iyo bava niyo baja bagasubiza igihugu cabo iteka nitekane. Inyuma y'izo nyigisho zo kuzirikana igihugu, imvukira za Rumonge zikaba zaciye ziha Sebarundi utuganuke dutandukanye tugizwe n'inka zitatu, amafi, ivyimburwa n'ibindi. Nino ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.